Guys, nagoma nishure ikindi kibazo kivuga ngo none we uri gukora iki ngo Uburundi butera imbere. Listen, abantu bari hanze, abantu bose nk'aba individuals, nta nuzeye, nta devoir dufise guteza imbere igihugu. Turafise novuga devoir morale cyangwa c'est pas social yo gufasha amafamiye yacu iyo tubishoboye. Mugabo nta gihugu na kimwe kwisi cyatejwe imbere n'abantu bari gupagasa hanze. Twe turi gupagasa kugira dufashe imiryango yacu, kugira twifashe nabo turi kumwe, hanyuma umuntu ashoboye agafasha n'uwundi muntu abonye akere imfashanyo. Leta muyitora mukayiha amataxe, mukaba mufise n'ubutare, mukaba mufise n'ibindi bintu vy'amatoso konanga nguvu kugira ngo ibikoreshe iteze imbere igihugu. Ntabwo ari abantu diaspora individuals bari hanze canke bari ndani bafise iyo prerogative yo guteza imbere Uburundi. Leta ibananiye biba binaniranye. Ibihugu vyose tuzi kwisi na kimwe cyateje imbere n'imfashanyo ziva hanze zirungitswe n'abantu individual mako gato kabo canke ngo bubaka amashure, ibitaro, indarayi, amabarabara, za networks n'ibindi. Ivyo ni vya leta n'abagwiza mitahe, abagwiza tunga nabo nyene bakorana na leta rimwe rimwe. Voilà, question answered. Bye.